Imvo zitanu zituma abantu batakwizera iyo nisije ngiye kuvuga ko kuno munsi mwaramutse namwire bivanye naho herereye. Nitwa Armstrong, hama mva muri Armstrong Group, hama turavuga byinshi kubyekeye no kuntu abantu bashaka kwiyungunganya babifashijemo na digital media, aho babifashamo na n'izi mbuga ngurukana bumenyi dufite muri no minsi nka YouTube, Facebook, Pinterest n'izindi nyinshi zitandukanye. Kuri ubwo kuri no nyimwe ko turakora YouTube cyangwa kuri Facebook turapartager byinshi bijyanye nabyo, ariko kandi turavuga no kuri personal development, aho tuvuga byinshi kubijanye no kuntu umuntu ibintu bifashe umuntu kugira beho neza. Wowe uri umwe mu bantu benshi afite indoto yo gutanga gukora akazi muhira canke kwagura amasoko y'ibyo basanzwe bakora bifashijemo n'urubuga YouTube. Hamwe wowe uri umwe muri bo udusaba umubonano kuri WhatsApp canke ukadusanga aho dukorera, tugufasha igikorwa nyamukuru cyo gucagura niche canke intumbero ugomba guha channel canke chaîne yawe, tukagufasha kuyubaka. Turakwigisha uburyo bwiza bwo optimiza ama video yawe maze gutanga kuronka ama views bidatevye, tukaguha ama outil canke ibikoresho uzogenda ukenera muri urwo rugendo, ndetse tukanagukurikirana muri urwo rugendo gushika utanguye kwinjiza amafaranga. Vyose tukabigufasha igiciro kitavuna. Iga, menya, imbura na YouTube. Kuri ubwo rero imvo ya mbere nyamukuru ituma abantu benshi batakwizera ni mu gihe wigeze kubesha muri kahise. Iyo rero wabesha umuntu muri kahise araheza ntasubire kukwizera bivanye n'ukuntu aba yakubonye ko umuntu ajije umuntu, bivanye n'ukuntu yabyifashemo, bivanye n'ukuntu yigenza wonyene mu mibereho ya misi yose. Kuri ubwo rero ni bibi cyane kubesha, surtout abantu ziko bagufitiye akamaro, abantu muri hafi na hafi. Kirazira kubabesha, ni byiza kuvugisha ukuri igihe cyose. Imvugira kabiri ituma abantu benshi batakwizera ni abantu mugendana. Iyo ugendana rero n'abantu bimbura kimazi, abantu bigenza nabi, abantu bafite ingeso zitandukanye nk'ingeso z'ubusuma n'ibindi bitandukanye, akaboregwe karengeje urugero, muri ico gihe abantu baraheza ntibakwizere babaravye abantu bari hafi ya abantu mugendana. Naho we uba umuntu wisoneye ugenza neza cane, iyo abantu baravye abo mugendana barashaka kukujuja selo n'abo bantu bari hafi yawe bagaheza ntibakwizere na buhoro buhoro. Imvugira gatatu ishobora gutuma abantu batakwizera ni mu gihe utarerekana icyo ushoboye, ugasanga nturirekana ikintu na kimwe ushoboye gukora by'ukuri. Abantu rero baraheza ntibakwizere, kuko abantu benshi la majorité abarundi baracunga mu kirundi ngo umwuko nikiriko, bizwara ko iyo umuntu menga nta kintu wowe ushoboye abenshi ntibaheza ngo bakwizera. Ariko iyo ushoboye kugaragaza ibyo ushoboye, ku muntu wese afite ibintu ashoboye, nta muntu adashoboye ikintu mu bintu ushoboye. Iyo ugeregeje ukabigaragaza abantu bari hafi bakamenya ikintu ushoboye, nabyo biratuma abantu bashobora kukwizera. Ariko iyo tacho bakuzi ko bazi ushoboye, barashobora kutakwizera kuri iyo mvo. Hamemvo igira kane ishobora gutuma abantu batakwizera ni mu gihe bonyene bataniyizeye, badafise ukwizera. Muri ico gihe birashobora gushika no kuraba rero ntihagire icyo bikugira, mu gihe abo bantu ubona ko ari umuntu by'ukuri adafise ukwizera, atakintu na kimwe yizera, atamuntu n'umwe yizera, ntibigire icyo bikugira. Natakwizera niko ameze, ni umuntu nawe nyene atiyizeye wenyene. Imvo ya nyuma ari yo gatanu ishobora gutuma abantu batakwizera ni mu gihe inyenyeri yawe ibenti bida canke esprit yawe ibenti bida, ko hari gihe ushobora kugenda n'abantu baba negativiste, bo bataraba kure, batabona kure, hama bagaheza bagatinya ivyumviro vyawe, bakabona umuntu ubona kurupusa trop loin. Muri ico gihe barashobora rero kutakwizera, kubera ko wowe bari low igihe cose, bari mu negativity igihe cose, mo nawe ukaba uri positive. Nico gishobora gutuma abantu batakwizera. N'ibyo bintu bitanu ndapartage no munsi bishobora gutuma abantu batakwizera. Nimba wagize icyo wiga muri no video, ntugende udafyonze like, hama nyimba uri kudukurikira muri YouTube iyaboneshe mu gufyonda subscribe, nyimba uri muri Facebook naho dukurikire mu gufyonda follow, ufyonde na like, hama naho utaha.